Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 23 haravuga ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu duciye mu nzira yadutoboreye nshasha iri n'ubugingo ica mu gitambara gikinze bisobanurwa ngo mu mubiri wiwe kandi ko dufise umuherezi akomeye aganza inzu y'Imana twegereze dufise imitima y'ukuri twizeye atamazinda imitima yacu imijagiwe ngivanemwo ibiyagiriza bibi imibiri yacu yuhagiwe amazi meza tugumye ukwatura ivyizigiro kwacu nikunyiganyige kuko wasezeranye ari uwo kwizerwa kandi twiyumvirane ko kugira ngo duterane umwete wo gukundana n'uw'ibikorwa vyiza ntiduhebe gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira ariko duhanurane kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Aleluya, Yesu ashimwe. Rero ejo twarumvise ijambo rikomeye rivuga ingene ku bwa Kristo Yesu. Haleluya. Imana yatugiriye neza cyane ikadushira ku ruhande ikatweza. Haleluya. Ivyo bikadushoboza gusenga twisunga iciri nk'Imana yera. Ivyo kandi bikadushoboza, haleluya, gusa nayo kandi bikadushoboza vy'ukuri gushobora kuyegera atabwoba. Imana ishimwe. Rero uyu munsi turaza kubona yuko inyuma y'ukwishigwa ku ruhande n'Imana, inyuma y'ukwezwa n'Imana, haleluya, nous avons l'accès auprès du Père. Turafise uruhusha rwo kwinjira hera cyane atabwoba. Haleluya, Yesu ashimwe. Niryo jambo tugiye kuganira, ijambo rivuga ngo kwinjira ahera cyane atabwoba. Yesu ashimwe. Mu yandi majambo turakeneye ubushizi bw'ubwoba. Bino bihe vyo gusenga turakeneye ubushizi bw'amanga. Turakeneye kuza tudakekeranya. Haleluya. Ijambo ry'ejo haheze ryari ijambo ritubwira ko twashizwe ku ruhande. Imana yaratwejeje, ariko kandi ko yatwejeje dushobora kuba muri presence yayo, dushobora kuba mu bwiza bwayo. Haleluya. Atabwoba, atagukekeranya, atamazinda, dushize ubwoba bwose. Haleluya. Bene data, Imana ni papa wo mwijuru. Ino rendez-vous ya Octobre Imana yari yizi. Haleluya. Nico gituma umuvyeyi wese mwiza yama yiteze, merci, yama yiteze ko umwana wiwe ashobora kumwegera umwanya n'umwanya. Na muvyeyi mwiza yogira ikibazo cyanye yo kwimvira ati mbega basha umwana wanje ubwo hamwe yonyegera nza kubigenza gute. Oya, umuvyeyi anezerwa no kubona umwana wiwe hafi yiwe. Natwe Imana yo mwijuru ni data wo mwijuru, ni papa wacu, niyo yatuvyaye ubwa kabiri, ituvyaje ubutumwa bwiza. Nico gituma uno munsi dufise uburenganzira bwo kwinjira ahera hayo, ahera cyane, ahera ho mwijuru. Haleluya, Yesu ashimwe. Ikindi turaza kubona yuko iyo twahawe ubwo burenganzira bwo kwinjira ahera hayo, tuba dusa uburenganzira bwo guhabwa na papa. Uku kwezi witegure kwakira, witegure kwakira.
Yesu ashimwe. Ubundi hari igihe twiyumvira ko kubwira Imana cyane kuyisaba ari cyo kintu kiremereye cyane. Oya, iyo umwana avuga ati kwegera papa ni ikintu kiremereye cyane, haba harimo ikibazo. Kubwira ibyo shaka papa haba harimo ikibazo. Nimba biremereye ku mwana haba harimo ikibazo. No mu Mana nuko, nimba baje kuri Kristo bakashigwa ku ruhande bakemegwa n'Imana, ariko muri bo bakaba bafite ikibazo cyo kubwira Imana, harimo ikibazo gikomeye mu buzima bw'impwemu. Haleluya. Niyumvira yuko umwana imbere ya se agomba ahubwo kuba yiteguye kwakira bitagoranye, kuko se araza kumuha. Aha mwese mufise abana, mubaha bitagoranye. Haleluya. Na Yesu ivyo yarabivuze, aravuga ati eske ikibazo kirihe? Mwebwe muzi guha abana banyu ivyiza muri babi, kubera iki mukekeranya ko so wo mw'ijuru atobaha ivyiza? Rero abakizwa dushira inguvu mu kubwira Imana cyane. Kubera iki? Tuzi ko Imana itatwumva, tuzi ko Imana iri kure. Nimba dufise iminsi 33 yo kwegera Imana, iyo minsi yose ikwiye kuba iminsi yo kwakira. Bazamugenza ati umaze kwakira iki? None ça fait 3 jours. C'est dommage nimba wegera papa wo mw'ijuru atacurakira. Cyenda amaze kwakira. Niki kumaze kwakira? Erega bene data, turi muri presence y'Imana, turi mu bwiza bw'Imana. Niwiyumvira umenga twaje kurondera Imana yabuze. Imana ntiyabuze. Notre Dieu est disponible. Nimba hari uri dispo, Imana iri dispo, beaucoup plus disponible. Kandi kindi yiteguye kuguha gusumba uko witeguye kwakira. Ukuje ngaha muri iyi ndwi yo kwisonzesha no gusenga, wakire. Ikibazo ni kwiyumvira mbega nshaka iki, nkene iki. Haleluya. Jena manicarika abana nkababwira ati umwana azokenera ikintu, nkicara atacarambwira, azoba yancumuye ko nka se yamuvyaye. Mbwira ndaguha umuhango cyane ndare ngutunganirije. Barabikunze ati papa nivyo. Ndababwira ati bana banje nivyo. Faut pas que mugira besoin ntazi, kiaza ko mugendana ikibazo ntazi. Mbwira. Haleluya. Nukuvuga ngo ibi bintu birakomeye bene data. Turakeneye ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira hera cyane, kwinjira muri presence y'Imana, kwinjira mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Rero igituma hari mwiri jambo kwinjira hera tabwoba nuko kera, iyo bihera mu isezerano rya kera tutarashikirwa, uwarafise ubushizi bw'ubwoba cyane yarafise libre accès yo kwinjira mu bwiza bw'Imana yari umuherezi mukuru gusa. Niwe yashobora kwinjira hera aro presence ubwoko bw'Imana. Ibyo bakeneye kuvuga, ibyo bakeneye kwakira, ikintu cyose bakeneye ku Mana, umuherezi mukuru niwe yabinjirira hera cyane. Ariko kandi byari bigoye, naho hagenda umuherezi mukuru rimwe gusa, byari bigoye. Nibaza ko abantu bari muri manque kubera ikintu umuherezi mukuru yinjira ryari une fois par an. Haba ubuntu twagiriwe, twebwe twinjira ryari? Si iminsi yose gusa, vuga ati umwanya wose.
umwanya wo abongeza bavuga ati at any time. Erega karimwo gake. Haleluya. Si minsi yose gusa, ni buri mwanya. Uti muma nuko tugomba kubitahura. Haleluya. Rero bene data, injira ahera cyane atabwoba. Injira muri presence kwa papa atabwoba. Egera Imana yawe atabwoba. Haleluya. Igihe Pawulo yandikira Abanyefeso mu gice cya 3 ku murongo wa 12 arababwira ngo muri we, aho ni muri Kristo Yesu, niho turonkera ubushizi bw'ubwoba. Haleluya. Yesu ashimwe. No twinjira twerekeza ku Mana yacu, Imana twizera. Muri we niho duhega ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera. Muri Kristo niho tubironkera bene data. Abaherezi ba mbere baja ku Mana rimwe mu mwaka. Nugonga abantu bashobora gushikirwa rimwe sibo bishikira, barabashikira, barabinjirira rimwe mu mwaka. Ariko uyu munsi ngo muri Kristo Yesu, haleluya, haleluya, ngo turafise kwishikira nta limiti, nta limiti. Rero aha jeje numva umenga umwana w'Imana nakwiye kwicarana ikibazo kimuhanze. Kujya bibishe umwana kwicarana ikibazo kimuhanze se atabizi. Niko Imana itanezerwa kugendana ibibazo bitagira inyishu. Bimwe wumvise umenga nta nyishu bifise. Nico gituma umunsi bamwe birirwa mu bapfumu. Twama twabumvise ng'ibintu byo muri Minevame nuzu vyishinge birateba. Kwa Rumenyi biranyaru. Mugabo ugiye yuzurira kandi agukoresha ibidakogwa cyane. Hajya bujya baja mu bapfumu hari ivyo batatubwira, ariko bahakoresherezwa ibidakogwa. Ivyo bakurayo, ivyo babakoresherezayo navyo batubwira. Batubwira gusa ko bagiye ku bapfumu, ariko kandi bibababaza n'ivyo abapfumu babakoresha. Ubundi kuja ku mupfumu byari bisanzwe, ngereranije n'ibyo babakoresherezayo. Haleluya. Rero ikibazo si ibintu byo ngaha muri Minevame. Ikibazo ni Imana yawe. Haleluya. Ikibazo ni Imana yawe. Ariko nje kukubwira ko Imana yawe iri hafi yawe, iri disponible. Wararonse access, wararonse uburenganzira muri Kristo, wararonse ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana uyizigiye. Uziko ikumaririra ibyawe, igutunganiza, ibiheraheza, ibikora mu nzira. Haleluya. Haleluya. Imana yatugiriye neza bene data. Yesu ashimwe. Ugiye aha mu Baheburayo igice ca 6 ku murongo wa 19 n'umurongo wa 20 haravuga ngo ivyo vyizigiro, Hébreux 6 verset 19, ivyo vyizigiro tubifise nk'ikizirika umutima kigumye gikomeye shinjira hirya y'igitambara gikingiriye ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atwitangiye imbere. ngo Kristo Yesu ngo yatwinjiriye ahera cyane. Haleluya. Atari ukwinjira yo wenyene kubwiwe, mugabo ngo atwitangiye imbere. Haleluya. Yaratubanjirije, yaratwitangiye imbere, atwitangiye imbere kugira
kugira ngo natwe tubone uko twinjira. Ariko iri jambo rivuga ngo twitangiye imbere, kujya abaherezi bashika ahera cyane batwaye ibimazi by'ibyaha by'abantu, batwaye ibimazi by'amashimwe by'abantu, batwaye ibimazi by'abantu bakeneye, ibimazi by'impongano, ibimazi bya amande cyane indishi babasabye hirya no hino. Igihe abaherezi babitwarira abantu bagatunganirizwa. Ariko tubona igihe Kristo Yesu ngo niwe yinjiye ahera cyane atwitangiye imbere. Bisigura iki? Yesu niyinjiye ahera cyane agiye kuraba uko hasa, agiye kuraba ibikorerwayo. Yinjiye ahera cyane ajyanye amaraso yiwe kubw'ibyaha byawe. Haleluya. Ahera cyane yahinjiranye ikimazi, ntiyahinjiranye ibimazi byawe. Abaherezi ba mbere binjirana ibimazi bizanywe n'abantu, ariko Kristo niyinjiye ahera ajyanye ibimazi watanze. Kristo yinjiye ahera ajyanye ikimazi cyiwe cy'amaraso yiwe kubw'ibyaha byawe. Mbega ubuntu, mbega ubuntu butovugwa. Twaronse kwinjira ahera kubw'ubuntu. Aleluya. Ngaho Yesu yatwinjiriye atwitangiye imbere, yatwinjiriye ajyanye ikimazi cy'amaraso yiwe y'igiciro. Aleluya. Aho Yesu yinjiye ahera cyane abwira Imana ati, Mana yo mu ijuru, ndamuzanye, nzanye ikimazi cy'ibyaha byiwe. Yari yarananiranye, yari umwansi nawe Mana. Niwamwerekwa nawe niyakwerekwa, yari kure yawe, nta akse yari afise pedotwa, ntiyari yemerewe kukwegera, ntiyari yemerewe kukuraba mu maso. Ubucuti bwawe nawe ntabwo ari buhari. Ariko umunsi Mana nzanye ikimazi cy'amaraso yaje kubwiwe. Ndamuzanye Mana kubw'aya maraso, reka ubu azoze yishikira. Ngo yaratwinjiriye ahera cyane atwitangiye. Bisigura iki? Bene data, uyu munsi kubw'igikorwa Kristo Yesu yakoze, natwe turafise ubwo ruhusha rwo kwinjira. Niho ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira ahera buri, nuko Kristo yatanze ikiguzi. Niwe muherezi mukuru. Haleluya. Niwe muherezi mukuru, yatanze amaraso yiwe kw'ikimazi kugira ngo igitambara cyarahera gitabuke. Aho uri muri Yesu wese, twumvise ko afise ubushizi bw'ubwoba kandi afise uburenganzira bwo kwegera Imana yiwe. Rero bene data, uko turi ngaha twese, aleluya, zuregera Imana yawe uhereye umunsi. Zuregera Imana yawe, zuregera papa wawe, vugana na papa wawe buri munsi. Mubwira umutima wawe, mubwira ibyawe, mubwira gutunganirize, mubwira gukorere nka papa, mubwira gucira inzira, mubwira bikore, mwizigire. Rero igikorwa Kristo Yesu yakoze nicyo gituma dushobora kwinjira ahera. Yesu yatubereye umuherezi mukuru. Aleluya. Atari uwama twinjirira, ariko yatanze ikimazi ciwe kugira ngo natwe tuzoze twishikira. Aha rero ikibazo cyama gihari, hama hari manque d'assurance, hama habura kwemezwa ibi bintu. Ibi bintu birakeneye kwemezwa ko Kristo yakuyeho ibyaha byawe. Ngubwo ubushizi bw'amanga dukeneye. Twakeneye kwemezwa, twakeneye kudakekeranya yuko Kristo Yesu yakuyeho ibyaha byawe abikujeho amaraso yiwe. Ikibazo gihari, mbega uravyemera? Ubundi umukristo si uvuga ngo Yesu ashimwe. Umukristo si wahinduye inyambaro.
hama hari ibibazo, mbega bariya bakenyezi bacambara amahereni ubwo bariko baja mu ijuru? Mbega bariya bakenyezi birirwa baratsiba imishatsi bashira kwirabura n'iyera n'iyitukura ubwo bariko baraja mu ijuru? Ivyo ni ibibazo vyerekana abantu bahushije agakiza. Haleluya! Umukizwa nuwemera ko ivyaha vyiwe vyakuweho kubw'ubuntu. Uwo niwe mwana w'Imana, uwo niwe mukizwa, uwo niwe mukristo. Nuwemera adashidikanya, adakekeranya ko ivyaha vyiwe vyose, ivyo yibuka n'ivyo atibuka, ivyo azi n'ivyo atazi, kuva kiva mu nda ya mama wiwe, uhereye igihe yemereye Yesu, aleluya, uwakijijwe uri mu rugendo ruja mu ijuru, nudakekeranya ko ivyaha vyiwe Yesu yabikuyeho. Ibisigaye kumbure vy'inyuma ni vyiza, ariko ni ingaruka z'ivyabaye mu kwemera. Aleluya, Yesu ashimwe. Ivy'inyuma birakenewe. Abakristo turakeneye kuba bashimwa. Iyo tuboneka dukwiye kuba ivyete bisomeka, ariko kandi ntibihera inyuma. Yesu abanza kukuzuza indani, abanza kukubaka indani. Agakiza n'imbere mu mutima, agakiza n'imbere, ariko ivy'imbere bitegerezwa kwaka nk'umuco. Ijambo ry'Imana ngo inzira y'umugororotsi imeze nk'umuco wo mu gatondo utera ugwira. Dutegerezwa kwaka nk'amatara, ariko uwo muco wakuva indani. Rero ikibazo cama gihari, hari ikibazo kivuga ngo ubwo yarambabariye, mbega ivyo nagiyemwo birababarirwa, mbega ivyo nagendeyemwo birakugwa, biri mu bikugwaho. Byarakuweho n'amaraso ya Yesu. Erega iyo ufashe ibintu bimwe wowe ukiyumvira yuko bidakugwaho, uba wiyobagije, uba utaye ico ijambo ry'Imana rivuga. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ukwihana no kubabarirwa bizovuga mu izina rya Yesu, sans exception d'aucun péché. Sivyo none? Nico gituma bene data, nimba waremeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, injira hera h'Imana atagushidikanya, injira hera h'Imana atabwoba, kuko ivyaha bikugwaho n'amaraso. Ngo Yesu ngo yatwitangiye ahera cyane, atwitangiye imbere. Kubera iki? Yinjiye ku bwacu kugira ngo natwe turonke iyo access yo kwinjira. Nico gituma iminsi yose tuje ngaha, tuje mu bwiza bw'Imana, turi muri presence y'Imana, twaje mu Mana, niho turi. Nidukwiye kuranda umutsi igihe turiko turasenga, nidukwiye kumva umenga birumye, nidukwiye kumva umenga Imana nibonwa, yarabuze, nidukwiye kumva umenga hamwe irakwepa. Imana ni kwepa, Imana irahari, ni umuvyeyi, ni papa wo mwijuru, ni Imana igira neza. Yo tuje ibihari, iranezerwa no kubona abana bayo baje uku kwezi kw'icumi. Niworaba, haleluya, ambiance iri mwijuru. Abana b'Imana barakoranye, bariyeguriye gusenga, abana b'Imana baregereye Imana. No kuvuga ngo ivyacu mwijuru biriko birashigwa hafi. Umunsi umwe hari umunyamibembe yegereye Yesu, aramubwira ati ukunze, mu yandi majambo, je sinzi ko wonyemerera, ukunze wo mumanura. Ntiyakekeranya ko Yesu abishoboye, yakekeranya ko Yesu abishaka.
Yesu aramubwira ati ndakunze, humanuka. Uwo munyamibembe acahumanuka ako kanya. Haleluya. Bene data, ntitukagira ikibazo cy'ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana, haleluya, si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko twiteguye kwakira ibiva ku Mana. Witegure kwakira. Rero ubushizi bw'ubwoba butubwira ko iyo twinjiye ahera cyane, twinjira duciye mu nzira Yesu yaduciriye. Ikigira kabiri, iyo twinjiye ahera cyane, tugomba kumenya yuko Imana itwakira. Haleluya. Imana iyo tuhashitse iratwakira. Kujya abaherezi bashitse yarabakira. Icyatuma itabakira, ejo twaravyumvise, ni igihe binjiye batari mu rutonde. Haleluya. Ariko ngaha urutonde twe twinjiramwo, twumvise yuko ari muri Kristo ngo no dufise ubushizi bw'ubwoba. Ni muri we dushikira Imana ngo twizera. Haleluya. Kugera abaherezi igihe bari mu rutonde bashitse, Imana yabakirira ibyo bagiye gushikana, kandi Imana ikongera igatunganiriza Abanyisirayeli. Uyu munsi niko nawe iyo ushitse mu bwiza bw'Imana, Imana irakwakira kandi ikakwakirira n'ivyo uyishiriye. Haleluya. Abaheburayo 4:16 havuga gute? Hébreux 4:16 ngo nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Haleluya. Twegera intebe y'ubuntu dushize kugira ngo turonke. Witegure kuronka, witegure kwakira. Akirugukira ku mwana wawe, akirugukira kuwo muvukana, akira intsinzi, akira kunesha. Ngiyo twinjiye, nginjira atabwoba. Haleluya. Kugira ngo uronke. Ngo mbega ng'Imana nizorushiriza guha ivyiza. Haleluya. Witegure kwakira ivyiza mwene data. Twinjire dushize amanga. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe, turonke ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Haleluya. Ubuntu bw'Imana burahari. Yesu ashimwe. Ubuntu bw'Imana burahari. Iyo abatwomenye ingene Imana itwitwararitse bene data, turi muri Yesu, Imana iratwitwararikiyeyo mu buryo burenze uko tubitahura. Nico gituma hariya muri Matayo igice ca 6 hari amajambo aho Imana ibwira abantu ati nimukiganyire. Mbega nimurusha agaciro cyane inyoni n'amashugwe. Mbega k'Imana ivyitwararika. Mbega mwebwe nimubirusha agaciro cyane. So wo mwijuru arazi ibyanyu, arazi ibyo mukeneye. Nico gituma dufise une invitation spéciale buri mwanya, buri saha yo kwinjira ahera cyane muri presence y'Imana kugira ngo turonke quelque chose. Haleluya. Yesu ashimwe. Approchons-nous donc du trône de grâce. Inyigisho zimwe zivuga ngo mbega
abantu barinjira muri presence y'Imana kandi tuyamamo. Benshi baradefiye cyo kwinjira muri presence y'Imana ngo tuyamamo. Ahubwo presence y'Imana irahari. Ahantu ubwiza bw'Imana ngaha burahari. Mugabo harakeneye connection. Hallelujah. Harakeneye kuba mw'ico kirere. Ico kirere rero ntucinjizwamo n'amanyama. Ntucinjizwamo n'ivyiyumviro ivyo ari vyo vyose. Ico kirere twumvise yuko ngo ni muri Kristo Yesu. Ushaka kuza waborewe, waraye mu gahinga ntawe uzi iyo waraye kurya kangahe, uvuye hariho hose ukaza uvuga ngo turi muri presence y'Imana. Oya ntayo urimo pe. Murimba yavuze ati ninjiye ahera cyane Yesu yaneguriye. Hallelujah. Turinjira mu bwiza bw'Imana. Aho twinjira, Yesu yavuze ngo niwagomba gusenga ngo winjire he? Mu cyumba cyawe. Mu yandi majambo ni dans le silence. N'ahantu hatari bigusamaza. N'umwanya wiyumviriye ko. Ni n'ikibanza wiyumviriye ko. Ahantu wateguye akanya umarayo. Uragiye utanguye kubwira Imana ati Mana uri mwiza. Ibihe n'ibihe wangiriye neza, ugapfukama, wapfukama ukibuka Imana yagukuye, ingene Imana yakurokoye, ukibuka Imana yagusanze, ukibuka ingene wari warashaye, wari warakwamye udafise yuja, ukibuka ingene byari byaparanganye, ibintu byose byabaye ni kokutele cye kokuteye, byavanganye, mugabo Imana ikabivangura. Ayaya, ndakunda Imana. Imana yaratuvanguriye. Igihe byari byavanganye, Imana ikurindi bivangana. Biraryoshe iyo ibintu bivanguye ukaba uziti ni ukuri. Pas de confusion. Ibintu birato. Imana yadutomoreye ubuzima. Erega iyo ibintu bishobora gutomoka, byari gutomoka, mugabo icyatumye Yesu aza ni kubera byarimo inzitane, byarakayobera byari byarananiranye. Gushikaho Imana itanga umwana yawe w'ikinege kugira bito uburere ubuzima bwawe buratomoye. Ngira mugenzi ati ubuzima bwawe burato. Erega butomokera muri Yesu. Ukinjira bakavuga ati Mana ubuzima bwanje nibwari butomoye, warabutomoye. Aho rero winjiye nawe ubundi kare ni wari bwinjire. Turinjira tukikonekta tukaba mu ubwo bwiza, Imana igatangura kukwibutsa ibyo wibagiye, ibyo wasezeranye, ingene wemeye umushahara wa mbere ugacurya, ugacuvuga ati Imana ngomba ndeke ipere ubu nzowutwara. Imana irakwibutsa. Naramubeshe mwene data, nari namwemere ko nzoja kumuraba mu ndwi iheze, none sinagiye, sinaniyeskije. Kwiyeskiza karakuze mube. Mana sinamubwiye, ugacumubwira ati byarangoye mugabo nzoza mu ndwi, kuko uri muri presence y'Imana. Muri presence y'Imana niho Imana ikumarira ubwoba, ukumva utari uwo gupfa, ukumva ejo ni hazima, ukumva ivyo urimwo bifise iyo biva n'iyo bija, ukumva Satani ivyo yariko aravuga sivyo, ukaronka ibirivyo tubikura muri presence y'Imana. Twinjire. Hallelujah. Iyo twinjiye muri presence y'Imana turaronka, hari icyo tuhakura. Hallelujah. Bene data, indwi nta majambo menshi dufise yo kuvuga, dufise umwanya mwinshi wo gusenga. Twagomba dufata akanya dusenge. Naye numva uyu mugoroba vy'ukuri turakeneye kuba souple.
muri mpwemu. Va mu bintu bigoye, ibintu biremereye. Si igisirikare turimo, ntituri muri seyi. Twegereye Imana. Hari igihe twumva umenga biraremereye, tukivuga ko tugiye muri jene, twese nanje ndimo twavuga ati yo, turagowe. Ariko ubu bwiza bw'Imana bwamanutse. Je ndumva ko nzoyimara, ariko kare navyo numva. Abandi bamaze kuvyumva ni bande? Kubera iki turi muri presence, turi mu bwiza bw'Imana. Ubu bwiza bw'Imana bwamanutse. Haleluya. Presence y'Imana iri hano. Ibintu ubu turavyumva, ibintu ubu turabibona. Twaje tutazi ingene bigiye kugenda, ubu turabona ingene bigiye kugenda. Waje utazi ibizoba, ubu warabonye ibizoba. Erega Imana yamaze kutwishura. Presence y'Imana yije, ibintu bica bitomoka. Ubu ibintu byaramaze gutomoka mu izina rya Yesu. Reka duhaguruke dusenge. Uvyaguruke. Nuswe kubona umenga ntituri mu ngwano. Pfukama, niwaba worira urire. Niwaba wokoma akaruru. Uvuga ati ndi imbere y'Imana. Ugurura umutima wawe. Wakire. Sinzi ico washe ushaka kwakira. Misi yose wakire. Ntukave ngaho utakiriye. Wakire. Akira gukira iyo ngwara mu izina rya Yesu. Haleluya. Akira intsinzi kwayo majwi aguhaza mu izina rya Yesu. Akira intsinzi kubwo bwoba bwakuje kutazi iyo buvuye. Akira intsinzi kugukekeranya umaranye igihe. Akira intsinzi. Akira. Bene data, nidushira ingufu cyane nk'uko umenga Imana siri, Imana irahari. Ahubwo shira umutima kuri yo, wongere wugurure umutima wawe ku byiza byayo. Dusaba abaririmbyi baze. Aleluya. Nigiki wumva vy'ukuri wobwira Imana ukiyibwire? Nigiki wamubona umenga imbere yawe n'umusozi? Haleluya. Nigiki wama wumva umenga ni indoto, gushika ni indoto? Turi mu bwiza bw'Imana. Injira hera h'Imana, injira mu bwiza bw'Imana atabwoba. Ngo muri we, ngo niho twinjira mu bwiza bw'Imana. Ngo kandi tugize mu bwiza bw'Imana turakira. Kuko Imana ni papa. Ntituyitungura, ntituza kuyisaba ivyo itararonka. Imana nirindiriye ku mwisho w'ukwezi ngo iduhe. Reka uduze ibiganza vyawe ushimire Imana. Fata akanya uyishimire. Mbega nigiki woshimira Imana? Iyo tuvuze gushima, twama twihuta kuronka ivyo dushima mugabo bitiyumviriwe ko. Ariko nigiki kiri ku mutima woshimira Imana? Bwira Imana ati ndagushima Mana. Hari igihe Imana yagutangaza, ishimire. Iyo dushima, ibuka hahandi hari igihe wavuze ati Mana urantangaje, Mana ungiriye neza. Ibuka iyo Mana. Ibuka bwa wundi yarakurenganije, bwa wundi wari uzi ko vyaheze, Imana ikiraseruka. Ibuka bwa wundi uzi ko atakivamwo, Imana iraza.
ibuka ca gihe, ibuka igihe wari ugwaje umwana ubona ko agira apfe, Imana iramukiza. Ibuka ugwaje umugabo ubona ko agira apfe, Imana iramukiza. Ibuka igihe bari bakugiriye umugambi kugira ngo bagutege imitego, Imana irayitegura. Ibuka aho Imana yagucishije, ibuka ivyo Imana yakurenganije, ibuka ubwizigirwa bwayo, ibuka ukuntu Imana yaserutse rukamvye, ibuka ingene Imana yagukuye muri rya sanganya, ibuka ingene Imana yagukuye kuri ca gitanda, ibuka ingene wavutse byanse, ibuka ingene wagira upfe uri kuravuka, ibuka ingene wagira upfe ukiri mu nda ya mama wawe, ibuka ukiri uruyoya, ibuka kera, ibuka. Ibuka ntihagire usamara. Ibuka mu myaka 15 iheze aho wari uri, aho Yesu yagukuye. Ibuka ingene Yesu yakuburaniye, ibuka Yesu ingene yakuvugiye, ibuka Yesu ingene yakwitangiye imbere, ibuka rya joro wari uzi ko budaca buraca, ibuka ingene Yesu yakwitangiye imbere, ibuka Yesu ivyo yagukoreye, ibuka Yesu ingene yakubabariye, ibuka kera wicurikira bugaca bukira, ibuka wuzuye amaganya, ibuka wuzuye agahinda n'umubabaro, ibuka wuzuye, haleluya, Satani ari we yuzuye muri wewe, ariko wuzuye Imana. Urakoze Mana, ishimwe ni ryawe, icubahiro ni icawe Mana. Uku ni ukwezi ko kwinjira hera cyane, aho waduteguriye. Twinjiye ahera cyane, twinjiye muri presence yawe, turi hano atabwoba, turi hano atabiturega nibyo turega. Turabikubwira Mana, uri Imana idutsindanishiriza ivyo tuburanya, uri Imana ituburanira. Twiteguye kwihana n'ibiturega, twiteguye gusiga hano ibiturega. Injira imatanye n'ubwiza bw'Imana, imatanye n'ukugira neza kw'Imana. Connecte-toi à la présence de Dieu. Umva wa munezero wa kera ugikizwa, hari ukuntu wari unezerewe vyaragiye. Subira kuri wa munezero wa mbere, subira muri rwa rukundo rwa mbere, subira muri ka kanyamuneza ka mbere, subira muri wa mutekano wawe wa kera, subira muri bwa buntu bwawe bwa kera. Ubuntu warabudepoje uja kwigwanirira, ubuntu waraburetse uja mu kwiremera, warirese kwiremera, witwaye ahantu ho kwiremera, wishizeko ibikuremera, wishizeko imitwaro ikuremera. Ubuntu warabudepoje, ubuntu wabusize ahantu. Abira ubuntu, akira ubuntu, ngo twegere intebe y'ubuntu bw'Imana, twegere intebe y'ubuntu bw'Imana. Urakoze Mwami, urakoze cyane, uri mwiza, uri Papa wo mwijuru, uri Imana itadutererana, uri Imana itatuba kure, uri Imana ituba hafi, uri umujyanama wacu, uri Imana iducira inzira, uri Imana ituburanira, uri Imana iduhanura, uri Imana itugira inama, uri Imana iducira inzira, uri Imana itugirira neza. Baba
mubwire ikiri ku mutima wawe, mubwire cya kindi nyene, mubwire Mana uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, mubwire ati ni wewe papa wanje wo mwijuru, ni wewe muvyeyi ankunda, mubwire ibyawe, mubwire ikiri ku mutima, mubwire umwami wawe arumva, mubwire umwami wawe, mubwire aho umukeneye, umubwire ngo ndagukeneye mu rugo rwanje, ndagukeneye mu bana banje, ndagukeneye mu kazi kanje, ndagukeneye, mubwire wa mutwaro wawe, mubwire bya bindi, mubwire yabo sharababaya, yabababasha, masaya posha, haleluya, haleluya, Yesue, ariko aragendagenda, reka ivyo vyiyumviro bitari vyo bihagarare mu izina rya Yesu, reka uruhagarara rw'akazoza ruhagarare mu izina rya Yesu, reka ivyo babona umenga ntibikunda, reka wizere ko Yesu abirimo mu izina rya Yesu. Mubwire urwo rugendo uriko, aho wabona umenga uri wenyene, watuza akanwa umubwire ngo uri kumwe nanje, wahora uvuga ngo ndi jenyene, tanga uruvuge ngo sindi jenyene, ari mu ruhande rwanje, ari muri jewe, ari kumwe nanje, akwitangiye imbere mu rugendo, ari muri wewe. Iyo ngwara wabona umenga niyo iri muri wewe, tanga urubone Yesu 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 muri wewe. Bona Yesu, mubwire ngo ni wewe mbona, iyi ngwara barayimbwiye, bambwiye ngo ni ya kera, ariko ni wewe mbona, mubwire ngo bambwiye ngo, ariko ni wewe mbona, bambwiye ngo nta kizovamwo, ngo nta ruvyaro nzoronka, ariko ndakubona Yesu mu bugingo bwanje, mubwire ngo aba bana ndababona, uko ndababona umenga ibyabo bigomba kundengera, mugabo Yesu ndakubona ni wewe murengezi wanje. Senga ngico tuzoboha mw'isi kizoba kiboshwe no mwijuru, muri presence y'Imana hari ivyo tuboha, boha imyuka mibi y'abazimu, ngico tuzoboha mw'isi no mwijuru kizoba giboshwe, ngico tuzohamburura mw'isi no mwijuru kizoba gihamburuwe. Boha ingwara zateye mu muryango wawe mu izina rya Yesu, boha urwango rwateye mu bo muvukana mu izina rya Yesu, boha ingeso mbi zateye urugo rwawe mu izina rya Yesu, boha ibitero karande, ivyuzi bikomoka ahantu kanaka, bibohe mu izina rya Yesu. Muri presence y'Imana, mu bwiza bw'Imana, ngico tuboshe mw'isi no mwijuru kiba kiboshwe, ubwo bwoba bubohe mu izina rya Yesu, uko gukekeranya kubohe mu izina rya Yesu. Maya saya faya, ivyo ubona nk'inzitizi bibohe mu izina rya Yesu. Senga
uwo musonga ubohe mu izina rya Yesu. Senga mu izina rya Yesu. Ivyo vyari vyarigize ndanse wabiraba ukabona nacuri mu bikoreko. Bibwire ngo ndafise umwami wanje, ndafise umwami w'ubushobozi, ndafise Imana iri muri je, ndafise Imana ivyitwararitse. Ikirere cyavuze ngo ntibikunda, ikirere cyakwemeje ko ariko bimeze. Vuga ngo ndafise umwami abirimwo, ndafise umwami amanukanye no kubikora, ndafise umwami amanukanye no guca inzira, ndafise umwami amanukanye no kuntabara, ndafise umwami amanukanye no kunyiza, ndafise umwami amanukanye no guca imigozi, ndafise umwami amanukanye no guca iminyororo, ndafise umwami amanukanye no gusenya imisozi. Oh la la, my God, uri mwiza Mana, ishimwe turariguhaye, icyubahiro turakiguhaye. Dufise umuvyeyi adukunda, papa wo mw'ijuru. Subira, subira ugendere, subira umureko, subira unyuzure, subira, 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 subira, subira ugendere. Yesu subira unyuzure, subira, subira, subira ugendere, subira umureko, subira unyuzure, subira ugendere, subira umureko, subira unyuzure, subira manitsa amaboko. Abantu muri mu ngo ziri mu mutekano muke, turagiye gusenga. Ndumva ingo ahatawuvugana n'undi, turagiye kwirukana iyo dayimoni. Ingo ziri mu rwanko, turagiye kwirukana uwo mudayimoni. Abavyeyi ntibavugana, abana n'abavyeyi ntibavugana, abana hagati yabo ntibavugana. Umwiza warateye mu rugo, Satani anyaga umunezero w'urugo, Satani anyaga ubucuti mu rugo. Ariko wumva umenga ivyo bintu vyohera.
Yesu yiteguye kugira icyo akoze mu izina rya Yesu. Turagiye gusenga. Wumva utarimo urasengera abantu vy'ukuri, ahantu bataha habishe, ahantu bataha bahari nta munezero bagira, bari kwishengero baba banezerewe, mugabo iyo batashe baba bumva umenga bageze mu ishamba. Turagiye kuvyanga mu izina rya Yesu. Mana turasenze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Twirukanye impwemu mbi z'abadayimoni zateye ino miryango, turirukanye impwemu mbi z'abazimu zateye ino miryango mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turakwimitse Yesu, reka ugendagende mw'iyi miryango iriko irahenebera, reka ugendagende mw'iyi miryango yateye mu urwanko, aho umugore n'umugabo batakivugana. Mana turirukanye uyu muzimu mu izina rya Yesu. Hunga mu izina rya Yesu, 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 hunga mu izina rya Yesu. Mana twatuye umutekano mu ngo Satani yariko arasenya, twatuye ubumwe mu ngo Satani yariko arasambura, dusubiye guhamagara urukundo Satani yari yarivye iyi miryango, dusubiye guhamagara. Mana turaguhamagaye, tabara iyi miryango, reka uyigendere. Yesu turaguhamagaye, niwe uzi aho vyapfiriye, niwe uzi aho vyofatira kugira bigende neza. Twatuye urukundo mw'iyi miryango, twatuye ubumwe mw'iyi miryango, twatuye guhuza mw'iyi miryango, twatuye amahoro mw'iyi miryango. Ivyabaye Mwami reka ubiheraheze, aho vyapfiriye reka Mwami abariho ukorera bigende neza. Tanga urushime, vyizere, ushime, ushime ko hari igikoretse mu izina rya Yesu. Shima, bwirira Yesu turakoze, urakoze, urakoze Yesu, kutanze impore mu miryango yariko irasenyuka, urakoze kutanze urukundo, kutanze kumvikana, kutanze guhuza, urakoze cyane. Reka uduze ibiganza byawe ushime. Hari icyo numva wakiriye, shima Imana. Hari abari baremerewe soswa, bari bumva umenga bari bonyene, shima ko wasanze Imana iri kumwe nawe. Uhitiye ahantu wumva umenga uri mu gahinga, ariko ndumva muri wewe haje impore, shima, shima. Uhitiye ahantu wumva umenga waratawe, ariko ndumva umenga waronse gutekana n'umwidegemvyo, shima. Turagushimiye Mwami, wakoze. Yesu,
ko kwinjira hera cyane. Kuno ukwezi ko kwinjira mu bwiza bw'Imana, aho twinjira tukarambarara, tukaryama, tukirekura mu bwiza kwa papa wo mu ijuru. Imana ibahezagire. Haleluya.